Mahoro cyane, karibu kandi kuri YouTube yacu isomero, tubandanye twiga ibya tekinoloji, ibya programmation en general. So uno munsi tugomba turabe kuri bibliothèque canke librairie yitwa SMTP muri Python. Koma urungika message imwe canke nyinshi ukoresheje iyo librairie ya SMTP. Ni librairie yo muri Python. So first of all ubanza kuba office email kugira ushobore kubikoresha, hama tuzakoresha VS Code kore muri iyi tutorial.py. Okay, tubanza kuimporta iyo librairie tuza gukoresha ni SMTP lib. Tuza kuimporta email message kugira izo dufasha kurungika message ukoresheje email. Okay, hama tuzakoresha SSR. To double cha tubanza kudeclara email message ziza kuvako tuyite email sender. Cha tuyishiramwo tuyideclare comme string cantox testing code. Okay, umaze gushiramwo voilà, umaze gushiramwo iyi email sender, email iza kurungika izo message, ucuza ugashiramwo na password. Okay, cha tudeclara password ngaha munsi. Voilà, tukaca dushiramwo password tuza gukoresha. Okay, kubera ko ava yuko irungika ibanza kugira authentification en arrière kugira iconfirme bien ko ari wewe, parce que iri sécurisé, iyi librairie iri sécurisé. Okay, tuca tuza ngaha rero tukavuga ibijya bigize message kuri email byose, subject, body, ibyo nyene. Subject twagize brand new tutorial on isomero B. Tuza muri body dushiremo message. Body niza kuba ifise niyo ushaka gushiramo message comme d'hab, murazi no kurungika email kuri message kuri email ko ariko bimeze. Tuza ngaha tukayishiramwo comme alt text nini, turayishira muri code kugira nize kuba big. Voilà, tumaze kugira body duca tuza ngaha munsi tuka declara email, tukaca duhamagara ijya fonction ya email message. Voilà, kugira dushobore kuvuga gupreciza from to aho email iza kuva na iza kuja. J'ai oublié de déclarer email receiver. Aho message iza kuja ni email receiver, niko tuyizi. Cha tuyiza tukayishiramwo let us write code with cantox. Niho message iza kurungika ivuye kuri cantox testing code, niho iza kuja. Tuza ino munsi tukayishiramwo kuri email 2 tukagira email receiver. Subject tukayishiramwo, duca tugira ijya body naho tukayishiramwo, tukagira email set content tukashiramo ijya body twashizemo hajya. Okay, context cha duhamagara ijya SSL yacu, tukagira create default context kuri SSL kako twayideclare niyo tuza gukoresha. Okay, ngaha rero finally ucuza ukagira SMTP lib ukayihuza niyo SSL kugira ishobore kuronka toutes informations. Sorry, twa importe nabi, ni SMTP lib nagize SMTP. Okay, ngaha urashiramwo ibya login na send mail. Login ni email sender hamwe na password, SMTP nayo send mail ucushiramo email sender na email receiver, ugaca ugira ijya
set as string. Okay, murana nexekise ndaronka bug voilà baratubwira ngo SMTP authentification rero aha niho benshi bakunda kwihendera mu nkurikirane neza. First of all uca ubanza kuza kuri ijya email ugomba ukoreshe mu kurungika message, umbanza kumakinga sure neza yuko ijya email wanditsemo isa n'iyi uje kuraba ko ukonfigure ibya authentification. Voilà, uca ufyonda kuri manage your Google account, ugacuza ngaha kuri security and sign in. Voilà, ugacuza ukabanza kuraba ko two step verification iri on, iri active. Itari enable ntibishobora gukunda. Ikindi uza kuraba ni enhanced safe browsing, naza kuri voilà nginga enhanced safe browsing, iyi nayo ubanza kuyigira enable. Okay, après tout ça ucuza ngaha muri URL hejuru ugaca uraba ngaha juste inyuma ya Google aha imbere ya i ugaca ushiramo app password kugira ushobore gukonfigira kuronka app password yawe kuri Google. Voilà, uhejeje kuvyandikamo uca ugira entrée. Sorry nibagiye kwandika s kuri app password, hariko s na point d'interrogation. Okay, yeah, tubanza gushiramo code kubera ko twashizemo two step verification. Après ça ikigutwara kuri app password, imaze kuhagutwara uca ushiramo app name kugira baguhe code. Tugire send message, tugire create. Voilà, baraduhaye code. Iyi code niyo kuri app password ni iri generated, niyo uza gukoresha hariya. Uca uza hajya muri password. Okay, ugashiramo ijya baduhaye kuri app password. Voilà, now everything is okay. Reka turunning. Voilà, nta erreur baduhaye ubu byose imeze neza, it works. Reka turabe ngaha muri email buvaye ngaha hejuru to code with Cantox brand new tutorial on isomero B. Message yagiye buvaye, murana ko na link yajemo, ijya link nashizemo muri message ya our latest new video. Voilà, byose bimeze neza, nibaze ko kaza kubafasha. Ikindi nagomba kubereka ni ugombye kurungika kuri kuma mail menshi ukarungika message imwe isa. Uraza ngaha juste hajya kuri email saver uca uhashira izo email. Ngaha ndafise csv file.csv irimo ama mail ariko ndashobora kugira list. Okay, ngiyi csv yanje irimo ama mail 100 ngomba gukoresha pour le test kugira ndungikeko ijya message. Voilà, reka dukoreshe ku importa csv with open pour ne pas compliquer. Reka dukoreshe list, naza ko ariyo methode yotunyarukira. Kanda yite family email. Okay, ncanza gushiramo zijya email ziri muri csv yanje ngaha muri list. Okay, yeah, nkuko bisanzwe muri list muri Python izi ni string zitegerezwa kujamwo le guillemets. Voilà, okay, tubanze dushiremo ama guillemets. Entreta kubaza gushaka iyi code ndaza gushira lien ya GitHub muri description, ndayishira kuri git, ndagira public, abaza kuyikenera barashobora kuyitora. Yeah, tuyishire muri string pass muri guillemets parce que nama string. Okay, vous voyez avec IA biroroshe cyane
uragira juste tabulation yakweretse aho iza gukosora ya ca bigenda neza. Okay. Izi nizo email tugomba dukoresha mu kurungika. Aka karafasha gose paske iyo ugomba kurungikira email message imwe ku bantu benshi, you don't have to write message kuri buri muntu umwe wese, umva ko bishobora gutwara umwanya, ariko ukoresheje kano ka methode, kano ka bibliothèque ka SMTP biragenda neza byose. Yeah. Ngaha dufise liste y'ama email ijana. Mumva yuko kurungika message imwe kuri email ijana ça va prendre beaucoup de temps. Vomye ko ukoresha kano ka methode, wewe usabwa gusa ni ku executa après ça message zirijana zonyene. Okay. Yeah, almost done. Yeah, now it's okay. Ubu rero basigaye yuko tudeclara ukuntu message ziza kugenda kuri izo email, paske ntizishobora kugira rimwe en même temps nkuko twagize kuri email saver imwe iza guca iba big kubera ko email ntiyotoriza kurungika le même message ku ma email menshi en même temps. That's why dutegerezwa kubanza kubishira muri boucle. Reka tudeclare boucle. First of all tubanza kuduza ijya context ya SSL tukayishyira out of loop kubera ko nishobora kuja indani muri boucle. Kaya tudeclare for receiver in email receiver, entreta i email receiver turashobora kuyifuta tukagira family email. Turashobora gufuta ngaha paske ntihakenewe, tukaza gushiramo ngaha muri iyi book tugashiramo ijya family email. Yeah. Good. Byose ibijya byose twagize kuri email to email from cha tubishira indani muri book na method ya email message indani, right? Meme na SMTP lib, SMTP SSL byose cha tubishira ngaha. Okay. SSL ikoresha 465, that's why mwana twabishize ngaha as SMTP. Okay. Ngaha muri body turashobora kwareka nkuko canke tukongera ko aka message, boreka tugashire muri body ko dusanzwe twayideclare. Nibo dushiremo link kugira tuze kuraba yuko ijya link iza kuyafisha aussi muri message. Yeah. Okay, après avoir envoyé le message iza guca imprintinga muri console yacu ti email send to email, sino iza guca igira error. Voilà. Ngaha turagira login na send mail muri SMTP lib. Okay, ngaha hejuru. Voilà, tout est bon. Ngaha igisigaye ni kugira time kugira ntize kubirungikira rimwe, tuca dukoresha ka library kitwa time. Tushiremo second muri strip imisegonda iza kurindira après avoir envoyé l'autre mail. Ngaha tuca dushiramo 2 secondes, vous voyez. Amace dufuta bijya twari twakoresheje munsi paske ubu byose biri ngaha muri boucle. Ca tuzi no hejuru tukimporta library ya time paske twayikoresheje import time. Yeah, good. Ubu byose bimeze neza. Maintenant nous pouvons exécuter. Byose bimeze neza. Yeah, turexécute. Good. Vous voyez email send to first one muri zijya liste z'ama email iragiye de. Bon, après avoir fait tout ça twashizemo 2 secondes.
novuga après 2 secondes icirungika yindi email kubera ko ntizishobora kugira rimwe iciba bug email cidetecta yuko uri kugira ivya phishing. Donc tukoresha time aca tuza muri email, vous voyez email ziriko ziragenda message kuri zirya email zose. Iyi email nijya yarungitse email sender. Donc murabona ko brand new tutorial on isomero bla bla bla, murabona yuko ziriko ziragenda message si j'actualise, vous voyez. Yeah, nuko SMTP niko ikora. Thank you for watching and welcome.